ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye n'ayakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibiciro by'ibinyobwa by'ihinguriro Braludi byaduze amafaranga ashika ku 500 niyo yadugijwe kuri buri kinyobwa kiretse ifanta kuri uno wa kabiri. Umuhinga mu by'ubudandaji Serge Ntirampebura abona ko leta y'u Burundi ikwiye kugabanya umurindi w'iduga ry'ibiciro hamwe n'amataxe. Murumva insiguro ziwe murano makuru. Mu gisata c'amagara y'abantu naho ngo igwara yiturika ry'udutsi two mu bwonko AVC irashobora gukira umuntu agiye kwivuza kare nk'uko bivugwa na muganga Patrice Barashukana. Kaze mwidonido rya n'ayandi ni mukanyisase. Dasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Ishirahamwe rihingura ibinyobwa Braludi ryadugije ibiciro vy'ivyo binyobwa kiretse ifanta, ibindi vyose vyaduze ibiciro amafaranga ashika ku 500 kuri buri kinyobwa. Nkuko tubisoma mu rwandiko iryo hinguriro ryasohoye kuri uyu wa kabiri, muri iryo tangazo havugwa ko ivyo biciro vyaduze kubera ko ibiciro by'ivyankenegwa bakoresha navyo vyaduze aho babigurira. Ivyo biciro vyaheruka kuduga mu mpera z'umwaka uheze. Bamwe mu badandaza bakorera mu isoko rya Kotebu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko babona nako akanenge ku gikorwa igisata kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR giherutse gukora co gusinyisha amasezerano ku bibanza bakoreramwo, aho ngo hariho nabo basinyishije kandi bari mu bibanza atari gwabo. Ivyo babona ko bishobora gutera uruhagarara, bagasaba OBR ko yobegera ikabagirisha inama kugira ico kibazo gitoregwe inyishu. N'inkuru ya Clovis niyo nkuru. Abo badandaza bavuga ko babonye abakozi b'igisata cy'igihugu kijeje kwegeranya amakuru n'amatagisi OBR baje kugira batera umukono kuri ayo masezerano batari bazi na kimwe. Uwo basanga ku kibanza ngo niwe bandika. Mbonye abo ba OBR baraje barambaza ngaha ngo nyene haninde tinijewe mbona bakorokiye ku rukaratasi barandika nta kintu na kimwe tuvuganye. Iyo ataco tuvuganye ja numva ngo nukuriha 300. Je ndababwira n'ubundi mwitegereze nti aha nta n'500 ariyo nuriha 300 ndakuye he. Ivyo ntaco bavyumvise mu gusinya no gusinyisha ku nguvu mugabo agaca bakubara ngo mwaragize amasezerano nta kintu na kimwe mwigeze muvugana. Mu gihe hari amakuru avuga ko hari abo babanditswe ko ibanza bitari gwabo ariko badashima kwemeza, basaba abakozi ba OBR ko bobanza kubagirisha inama kugira bige neza ico kibazo. Turikiriza kuba ko umuntu apanze bari mwizigiraniye yuko wewe bafise uburyo bwo gukoshiramo aho gatanu kibanza kuba geze imana kwa kironka waruze ko nawe ukigufasha mu muryango ubwo wera renza ko aguha mugabo amaze kuba agishikiriye nawe ugaca utahuko urumva ko ari kibazo gica bigaruka we nawe ko mu miryango iwanyu hatangura kuba icuka kibi urumva ko ategeza kubaga ingaruka mbi nyene zogaruka mugabo ingaruka mbi ntabwo zigende zogenda. Ico dusaba nuko leta yoza tukicara hamwe buriya mu ruvumera barahagarikije burya natwebwe n'umunsi natwe tugahagarika tuzohagarara turindire tuzokwigira inyuma y'isoko twicare tuhore twunamye dutekereje atakintu na kimwe turiko turonona hama leta tuyisaba ko yoza tukicara hamwe tukayaga ikatwumviriza tugakora ibigiye inama n'ingingo n'ivyo bivamwo na mahoro n'umugisha. Abo badandaza bakamenyesha ko kubwayo masezerano mashasha abadandariza aho bita muri quartier ya mbere bagiye kuzoza barariha amafaranga 200, quartier ya kabiri bakazoriha 150, nayo bakorera muri quartier ya gatatu n'iya kane bakazoriha 300. Clovis niyo nkuru tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Leta y'u Burundi ikwiye kugabanya umurindi w'iduga ry'ibiciro n'amataxe kuko bikora cyane ku bantu bafise amikoro make, no kuvuga ko aribo batanga cyane ayo matagisi. Bisigurwa n'umuhinga mu by'ubudandaji n'iterambere ry'amashira hamwe
abona ko Uburundi bwo kwagura aho bukura amakori n'amatagisi mu ntumbero itunganiriza bose. Aha avuga nk'abantu bahunga amakori mu kubaka cane inzu n'amatongo rimwe na rimwe bidateza imbere igihugu. Ku bwa Serge Ntirampebura n'ugukinga ko ibiciro biriko biraduga bidatandukira ibintu vyose. Muri rusangi rero kugira ngo leta igwize amakori nuko urudandazwa rwa ruteye imbere. Kugira bitera imbere rero leta yogerageza kwishoboye hose ikagabanya umurindi w'iduga ry'ibiciro ku bidandazwa. Kubera hajya iyo ibidandazwa biriko biduga igiciro umuntu aba yamaze kuri ikori. Dufate nimba umuceri w'ibihumbi 3 ku mwaka uzokazogurwa 5 ibyo 200 birenzeko umuntu aba yabirisha ikori. Nko ku bantu bose rero ubutunzi bwabo bagumiza mu mahera iryo kori baguma baririha. Mugabo hariho abantu bazi ubwenge batariha amakori n'abantu baca bafata ubutunzi bwabo bakabuhindura ayo mahera mu madolari bakaja kuyashira mu bindi bihugu n'abantu baca bubaka ibizu birebire by'amagorofa. Abo bantu kenshi ntabo bakomakoma. Abo bantu niyo ibiciro biduze bobo inzu yabo iguma iduga agaciro. Nico gituma leta rero iri kirondera ahantu yokura amahera nk'ubu uyikeneye amahera menshi yo gukoresha imigambi yo kwibuka no mu bantu bakize bajya bafise amazu bakabarihisha ikori ry'agataka bo banza kuraba agaciro k'iyo nzu ingana kuko inzu zigoma ziduka agaciro kandi mu kuriha ikori ubundi ni ku rugero rwayo umuntu afise no kuvuga ni nka 10% 15% y'igiciro iyo nzu yo bifise. Urumva hariho ikori rijanye n'agataka impôt la propriété hakaba rero n'amahera babinjiza. Aho niho botanga forfait kuko urabona ubuhinga bwo kuvyandika ivyinjira n'ibisohoka niho ratera imbere. Usanga umuntu agenda akavuga ati jewe nta kintu naronse bakavyemera kandi ayo mahera aba yaravuye muri banke ba bantu bakora utudandazwa canke bogiye kuyagurana kugira batere igiterwa ari imicungwa ari imyembe ushobora kushora kuko turakeneye kurondera ibindi bidandazwa dushora kugira ngo turonke amahera agaciro. Ayo mahera si habari. Nico gituma rero mu kurondera aho leta ikura amahera botangura bakibaza no mu bayafise kandi bakareka aba bantu bato bato naho bagatoha kugira baronke ico baha leta nico basigarana. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Ingwara yiturika y'udutsi two mu bwonko AVC ngo ni indwara ishobora gukira hamwe ivuwe kare. Ibyo bisigurwa na muganga avura ingwara z'imitsi Patrice Barasukana mu gihe iyo ngwara ihitana abantu benshi kw'isi no mu Burundi. Uyo muganga ahamagarira abantu kwitwararika uko babaye kugira bagire amagara meza. Ni inkuru ya Sheila Irambona. Iyo ngwara bita mu kinofonofo AVC abaganga bavuga ko itera ubwonko. Muganga Patrice Barasukana avura indwara y'imiti amenyesha ko iyo ngwara itera ahanini ubimuga bw'ibice bimwe bimwe by'umubiri. Kubwiwe umuntu amaze kubona ibimenyetso by'iyo ngwara ico yo kwihutira no kwegera abaganga kugira yivuze. AVC ni ingwara ifata ubwonko. Miringoti itwara amaraso mu mutwe birashobora gushika ugahurira zivye canke iraturitse. Izivye canke ituritse urumva ko ari igihimba cy'ubwonko kitaba kikivomewe nkuko cateza kuvomerwa. Urwayi rero yahuye n'iyo ngwara aragira ibimenyetso bitandukanye bivuye ku karere k'ubwonko kafashwe. Bamwe ibimenyetso dukunda kubona igihimba c'umubiri kidakora bataba kishobora kukinyiganza canke kubikoresha. Harabagira ibimenyetso by'uko byanka ko bavuga. Ica gatatu harabagira ikibazo c'uko ubura mu maso habaye paralize umuntu ugahindukira. Umaze kubona rero umugwayi afise imiso nk'ivyo byo byiza ko yegera ivuriro rimwegereye kugira bashobore kumupima hama bashobore kumuvura hakiri kare. Arongera ko kugira umuntu ayirinde ari ukugira ikarashishi akongera ko akitwara neza mu kugwanya ingwara z'ivyuririzi nk'ingwara y'umutima n'igisukari. Kwivura nibaza ko twohera cyane cyane ingwara z'ivyuririzi zishobora gutuma umuntu ashobora kugwara iyo ngwara. Ingwara ya mbere
y'icuririzi ni indwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso. Turahimiriza abantu bose kwivuza ivumbuka y'umurindi w'amaraso kubera ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agwara indwara ya BC. Ca kabiri turahimiriza abantu kwivuza indwara ya diabete kubera n'indwara ya diabete nayo irimwe mu bituma umuntu ashobora kugura indwara ya BC. Ica kabiri nuko tumiriza abantu kugira imyimenyerezo gutambuka kubera iyo umuntu atagira imyimenyerezo bituma ashobora kugira iyo ndwara ya BC. Turahimiriza n'abantu kugwanya ibinure, kugabanya ibinure kubera kugira ibinure bihuranye ukaba ufise n'ibiro byinshi bishobora gutuma ugira iyo ndwara ya BC. Turahimiriza kandi ko abantu bamaze kwipimisha twamaze kubona ubwoko bwa BC bagize, hariho imiti tubandikira yo kugira tubarinde ntibasubire gufatwa n'iyo ndwara, kandi twabahimiriza guca bafata iyo miti izo ndwara z'ivyuririzi kubera arizo zishobora gutuma iyo ndwara ishobora kugaruka. Kandi ivyo bivugwa mu gihe iyo ndwara iharurwa mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi yose. Mu Burundi ibitaro Clinique Mutima bikaba bivuga ko vyakira abantu bashika 1000 ku kwezi. Dusozerera no makuru ni inkuru integuro y'ibwirizwa rigenga kwemeza amasezerano agenga abakozi b'abarundi muri leta ya Qatar iri mu zizigwa n'inama nshingamateka mwisasa risanzwe y'ukwezi k'umunani. Vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka yugurura ibikorwa by'iryo sasa kuri uyu wa kabiri. Daniel Gelaz Ndabirabe yavuze kandi ko hazokwigwa integuro y'ibwirizwa rihindura irigenga sentare ntahinyuzwa. Nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka, integuro z'amabwirizwa 6 nizo zizokwigwa n'inama nshingamateka mu bikorwa by'isasa risanzwe rya myandagaro. Aha yavuze integuro y'ibwirizwa rigenga igitabo cyo guhanahana amakuru biciye mu buryo bwa none hamwe no mu maposita. Yagarutse kandi ku nteguro y'itegeko risubiramwo irigenga sentare ntahinyuzwa. Harimo kandi integuro z'amategeko yemeza amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Maldive kubijanye no kwinjira muri ivyo bihugu ataviza isabwe, hamwe n'integuro ijanye no kwemeza amasezerano agenga abakozi b'abarundi bari mu gihugu ca Qatar. Daniel Gelaz Ndabirabe yamenyesheje kandi ko hazokwigwa integuro y'ibwirizwa yemeza amasezerano yo gufashanya mu vya gisirikare n'ubuhinga hagati y'Uburusiya hamwe na leta y'u Burundi. Warongoye inama nshingamateka yasavye abegwa gukorana ubwira kugira izo nteguro zize zigwe ku gihe. Jean de Dieu irakoze tugushimire kuri iyo nkuru waduteguriye. Ni no kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru mu rurimi rw'ikirundi. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye. Naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.